Yes guys, ni Ardi agarutse kuri ya channel yanyu, ya channel yacu ya Guard Time. Ngo ibintu byose no kugira ku murongo. Ngo yucanganije ibintu ngo mu buzima usanga byabaye nabi. So, twagarutse na wa musore w'umusonga Alinde Gabriel kuva Isororezo. Yes guys, twongere tuguhe ikaze mu kiganiro cacu ca. Murakoze cyane rwose kunyakira. Ego. Sabe uramutse abariko baradukurikirana. Ego ndamutse abariko barakurikirana. Guard time ni kumbuga zigiye zitandukanye. Ego ndabaramutse aho bari hose mu mpingi gitandukanye, ari abari mu buraruko bw'igihugu ca Bujumbura, mu bumanuko, mu burengero no mu buseruko, ndabaramutse no ku migabane itandukanye nka Europe, Asie, Amerika. Okay, n'ahandi hagiye hatandukanye bose cyane. So guys, ndabaramukije canke se mwiriwe canke mwakeye bivanye naho umwe wese aherereye. So twagarutse rero na Gabriel kuva Isororezo. Uno munsi nifuza yuko twoganira kuri topic imwe. Ubona ko mwiki gihe umengo abantu bamwe bagenda barayivuga ko cyane. Ni topic y'ivyerekeye ishuri. Ubona yuko hariho abantu bamwe bariko baragereranya igihe ca kera n'icubu, bashobora kuba babona ko ngo ishure ngo mwiki gihe ngo nta kamaro rifise. Ubundi hari uwo twahuye ambwira ngo ntitwiga kugira ngo turondere amafaranga, ahubwo ngo turondera amafaranga kugira ngo twige. So Gabriel, kwico kintu ukivuze kwiki? Eske amashure y'iki gihe nta kamaro afise koko nkuko benshi babivuga? Okay, bivana uko bavyumva, ariko je uko ndavyumva ishure rirafise akamaro. Ishure rirafise akamaro, umuntu yize n'ubutize n'abantu, ariko bidistenga mu buryo bugiye butandukanye. Na Bibiliya iremeza yuko twokwicara tukiga, kuko nutiga ntuzomenya. Ntubone umuntu atize atera imbere, ubutize wewe akoresha ingufu nyinshi kugira atera imbere. Uwize nawe nubwo kenshi benshi bacaye ibinebwe bakarindira yuko amashure bize ariyo azobateza imbere, hajya baba bihenze gose. Kwiga ni byiza cyane gose. Hari akantu uvuze yuko ngo utize ngo kugira atera imbere akoresha ingufu nyinshi cyane. Eske uwize wewe kugira ngo atera imbere yakoresha ingufu nke gusumba utize? Oya, uwize akoresha umutwe. Akoresha umutwe mu gutera imbere. Utize nawe akoresha ingufu nyinshi. Kuvuga hariho gukoresha ingufu z'umubiri no gukoresha ingufu zo mu mutwe. Sinzi kubitahura ico kintu. Eske ugomba uvuge yuko umuntu yize atanga uvuze z'umubiri akoresha kugira ngo atere imbere? Arazikoresha gusa wewe abakwiye kwidistenga kuko bwagaje kuraba muri bihe tugezemo. Abantu bakoresha ingufu nyinshi z'umubiri siho batera imbere, ahubwo abantu bakoresha ibyiyumviro nibo batera imbere, kuko iyo umuntu akoresha ingufu nyinshi ari we yotera imbere. Abakora muri Asiatique bose bajya bakarana nibo bari bafise uburenganzira bwo gutera imbere, kuko bakoresha ingufu nyinshi. Bakoresha ingufu nyinshi. Ego. Urumva ibihe byarahindutse. Abize ntibaje baje ngaho bararame badibame ngo narize byaraheze. Gusa tubandanije mu nzira yo kwiga ko bifise akamaro. Kwiga birafise akamaro. Kuko hambere hahise washobora gusanga bakunyaze inka bakakwandikira ikeke, bimwe bitwa ngo amatract, inzandiko zitagira imikono, ngo jewe naka ukuntu inka yawe tuyiguza amara naya kubera atabyuzi, bakaca baza barutoye rwaruko bakaca basoma bagasanga izina n'iby'iwawe, nawe ntacyo wari bwigobyoze, baca gukora ibyawe kubera utize utamenye gusoma no kwandika. Niyo mpamvu abantu babwirizwa kwiga, kuko bivanye n'ibihe biriko biraje azogera naho ikiyede gikorwa n'umuntu yize. So ku bantu benshi usanga bariko baravuga yuko amashuri atakamaro, kenshi uzosanga ari ba bantu bize. Wibaza ko impamvu babivuga ari iyahe?
okay abantu bize n'abantu baba bafise ubwenge cyane icyatuma Adolf Hitler yica abantu bize n'abantu bamubangamira mu migambi yose yaba yapanze bo baba babona ibyo bintu ariko arapanga byerekeye nubwo umuntu yize arashobora kuba yarize akagutega agatego akubwira yuko amashuri atacamaze wewe wicare udibane ni ukuvuga nihaza haboneka opportunity y'umuntu yize we kubera we baguhenze ngo wicare uca udibama wa undi yakubwira ngo wicare niwe aca yifata we nawe uca ngaho ukamaramara mu bantu bo ugiye kuraba abantu bariko batera imbere ubu kenshi n'abantu batize gusumba abantu bize navyo urabihinsiguriye ego no uvuga n'abantu bize bariko baratera imbere aho umukuru w'igihugu cyacu atangwe kujijura abantu abereka ko gukora uburyo bwo gukoramo korora ibigiye bitandukanye kurima ibyo bari barahevye ni kuvuga igituma abantu batize benshi batera imbere bemvestisa kufa kupona ingufu zabo zose kandi ni kuvuga ingufu zabo zose barazishira mu bintu baba barimo ni kuvuga ntibatambikiza abantu bize benshi ikibazo ikosha bakunda kugira baratambikiza ugasanga ariko akora ibintu 10 ego naho inzira zibiri zayobeje imfisi so ugiye kuraba harakantu mvuze yuko abantu bize ubu bariko barajijuka mu kwikorera imigambi yabo canke se kugirana ariko hari nabandi ugenda ubona bakubwira ngo je ngo ndafise umugambi ngariko ngo mbuze amafaranga yo gutangura eske kugira ngo umuntu atangure gukora imigambi kwitunganiriza imirimo bisaba yuko abafise amahera okay icyo kintu jengi ndagitangira umuco no kuvuga n'ibintu bibiri d'abord umugambi utangura kuri 0 francs ekarabu 0 francs ntimuntu ahure na ugwaruka sasa rero uvuga yuko gutangura kwitunganiriza imirimo bisaba amahera investissement muze ngaha mwumvirize umugambi utangura kuri 0 francs kuvuga mu mutwe mbega iyo wiyumviye umugambi wewe ahamera bigutwara wapi nta mahera bigutwara kwiyumvira nta mahera bigutwara ariko kushira mu ngiro nivyo bisaba amahera nivyo rero bavuga ni kuvuga iyo migambi wayitanguye mu mutwe kuri 0 francs nkishigaya kuri tere bigusaba amahera nubwo atoba menshi nuvuga urashobora kugira ukera kwandakso papuro hama ubona ko ibyo bintu bishobora gutwara amahera menshi atagira urugero ucugerageza kugabanya ukaraba ukamanza kubareka mpere ku bintu bingana uku kugira mbashe gutangura niyo byari gutwara miliyoni 20 ukabona atanawo kuri 500 kuko ubu abantu bigihe baragoye umuntu afuma guha amahera yo gukora mariage akaguha amahera y'umugambi aya mariage arayaguha ariko y'umugambi ivyo navyo biva kuki ivyo biva kukuntu abarundi twaremwe muri ryo kuvuga ngo turafashanya ngo nugufashanya ariko rero dufashanya mu bibi umuntu yabuze umuntu aha amahera arasohoka kenshi uzorabe n'abajya banavuga ngo tuzobashikira ngo tubabe hafi haheze biba biheze ni ukuvuga imigambi n'abantu bake bayinvestisa bisaba yuko wewe niba kugira icyo kibazo ntuzohure nacyo ngo uburenga abantu bakwinvestisa kubona mu muryango iwanyu urashobora kubura abantu bakwinvestisa kandi imigambi yifise ahubwo rondera amahera make niba ari ibyo 100 cyangwa 150 cyufata urabe ikintu gitoyi wotangura gukora utisunze ng'amashure. So Gabriel tugarutse kuri isije gatoka abantu bavuga yuko ishure ritagira akamaro. Eske ngarutse ku kabazo gato uburya umuntu yo kwiga yiteza akazi ndabifatanije n'ibi bintu byo kwitunganiriza imigambi burya ugwaruka gubu
ubwo kwiga rufise intumbero yo kurondera akazi canke go kwiga rufise intumbero yo kwitunganiriza imigambi? Okay. Ukuvuga abariko bariga ubu byaroroshe. Barabashiramo umutima wo kwiga kugira bazoshoboye kwitunganiza ivyabo. Atarabize kare bo biga bafise gahunda yuko bazokora ubuzi bwa leta. Ariko abo barabahebuje. Umuntu yarakwiye kwiga afise ihangiro ryo kuzokwikorera ivyo wiwe. Ari ikibazo gihari ku banyafrika bamwe bakunda gukorera abandi kubera organisation bagora. Bashaka ibintu byamaze kuba organize. Niyo mpamvu usanga bashaka ibintu byamaze kubaka. Ego byamaze kuba. Je ndafise umugenzi afise impano gusa ahantu hose yaje afise impano ya journalism. Ahantu hose yaja ku maradiyo bamubwiye ngo tuzogutumako n'ubu nibaramutumako. Nuvuga ibi niyo mpamvu mwene abo kenshi impano yose ndabahanuje uwo mwanya uri kurata wegi ugerageze gukora ivyo wawe hazogaho nawe uja kuri stage uvuga burya nanje njeje nibi ibyo ne nagiye gusaba ku maradiyo barabinyima ariko Imana biyarahezagiye nanje ni buryo wanje. Ugwaruka gubu rugerageze rukore ivyago rukireke gusaba akazi. Mu majambo make tuca turangiza ikiganiro cacu. Na kahe kajambo wotekerera ugwaruka ruko ruriga rufise ihangiro ryo kuja gusaba akazi canke se ugwaruka ruko ruravuga ngo amashure nta kamara gifise? Niza impanuro wo batekerera? Impanuro nuko gusaba akazi ntabwo byahagaze. None ubu gusaba akazi byarahindutse. Ubona bagenda gupanga ngo tugende ndakuri kanikora ukabusanga nyape y'adofi yari yabaye ubwo wiwanye naho wewe umuntu udafise uzogutwara iga ufise ihangiro ryo gushinga ivy'iwawe. Nubwo tubizi yuko abantu bose batazobeshwaho no kwihangira ivy'iwabo. Hari abantu bizobaho babeshweho no kwihangira ivy'iwabo ko batabishoboye. Ni ukuvuga wewe uzofuma uja hamwe n'abandi. Ubugirigiri bugira babiri. Ivyiyumviro vy'iwawe ushaka usanga bibuze ivyiyumviro vy'iwanje kugira dukore ikintu kimwe gishobora kudushikana kuri hashoboka. Ivyiyumviro vy'iwawe bigiye hamwe n'ivy'iwanje dushobora gukora ikintu kinini kidushikana kure. So guys, ni kuri ya channel yacu ya Guard Time ngo ibintu vyose mu buzima no kugira ku murongo. Ngo iyo ngo ucanganije ibintu cusanga mu buzima kanyanyaye. So Gabriel, tugushimire cyane kuba watwitavye kuri channel yacu ya Guard Time. Ego nanjye ndabashimire kuba mwantumiye, shimira n'abaduteza amatwi kuva mu ntango y'ikiganiro. Ego. So guys, ndabashimire cyane, dusubire kwisango likurikira. Ciao ciao.